hisunzwe itangazo nimero 12 ry'inama shikiranganje yakoranye kuwa 18 Gitugutu 2023 ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ku bwa leta no kubera aribwo bujejwe gukurikirana ibikorwa byose byo gutunganya akazi ka leta neza ku neza y'umwenegihugu bushikirije ibi bikurikira. Yarashizeho ku igenekerezo rya kabiri ntwarante 2023 indinganizo nshasha y'imishahara kugira itunganirize neza bose ibanje guharura ubusumbasumbane, gukuraho ubusumbasumbane kandi atanuwo irenganije. Bwa kabiri, itegurwa ry'iyo ndinganizo nshasha y'imishahara ryatanguye mu mwaka wa 2016 mu guhagarika uturusho twose two ku mishahara twa buri mwaka. Ishyirwa mu ngiro y'iyo ndinganizo y'imishahara yahereye ku bakozi bagengwa n'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta. Inyuma yaho leta izituriye uburusho bwa buri mwaka ariko kandi idashize kure intumbero yo kwishira mu ngiro no mu bindi bisata bya leta bigengwa n'amategeko atandukanye. Inyubako y'iyo ndinganizo nshasha y'imishahara irategekanya ko ibisata bya leta bigengwa n'amategeko atandukanye bizoyisunga hakurikijwe urutonde rw'ibikorwa byagiye birakurikirana mu gisata c'abakozi ba leta bugengwa na ryabwirizwa duhejeje kuvuga. Ry'uturusho bwari buri mwaka ntahara kugira bisunge iyo ndinganizo nshasha y'imishahara. Ku ngingo inimero 121 agakwego PM ubusa gatatu ryo kuwa 14 ntwarante 2023 harashizeho umugwi wo gufasha ibisata vya leta bigengwa n'amategeko atandukanye kwisunga iyo ndinganizo nshasha. Uwo mugwi waratororokanije bwibonekeza mu mishahara y'abakozi bakorerayo umwaka ku mwaka. Mu ntumbero yo gutomora neza izitugwa ya twaturusho nyine 2023 abakozi bose bagatunganirizwa ku rugero rumwe guhera aho bari barahagarariye iryo tegeko bikongera ajejwe ikiga ca leta. Ibisata bitandukanye byaratanze ibiharuro byerekana ibitigiri by'amafaranga kugira iryo zitugwa ry'uburusho bwa buri mwaka rije mu ngiro. Isuzumwa y'ivyo biharuro byerekanye ahanini ahagaze kuri ibi bikurikira: kuduzwa kuva umwaka w'ibihumbi, ukuduza amanota abakozi hihweje ivyo bimaze bujejwe ikiga ca leta be n'ivyo bisata nyene uri ku kivi uri kuraswa neza. Turavye uko ico gikorwa kingana, biragoye kwiyumvira ko umushahara wisunze itegeko riraba iryo zitugwa ry'uturusho ryoja mu ngiro muri uku kwezi kwa 2023. Aha rero uruhara runini udafatiye kuduga kw'amapete mu kazi hamwe n'utundi turusho kuvyerekeye uburaro, kwiyunguruza n'ibindi. Hagiye gushirwaho vuba itegeko ritomora neza